Muramutse ejo navuze nakoze video ku bintu 10 bituma kenshi na kenshi i Burundi dusigara inyuma. Ico nahereje ko cari gikomeye mugabo nase kuba ndakirandira ko kwera umwanya wari ubaye muremure. Ikintu cyo gukoresha ama emotion ibishobisho. Mvuze ama emotion nshatse kuvuga nka cyane ama emotion uvuga ari negative, ishavu, bijya vyishari n'ama emotion, bijya vyugira inzigo n'ama emotion, ariko hari n'andi ma emotion ajyanye no kuryoherwa waryoherwa ugasanga ukoze ikintu utaza gukora. Nca ndaguha akarorero nk'ibintu vya sida, benshi abantu bafata mu ma emotion. Yabonye umukobwa yamushimye, ntayiyumviriye niba uwo mukobwa ari clean canke afise ingwara canke niba bokoresha agakingirizo. Iyo ni emotion ngo ni positive ko waryohewe unezerewe, umugabo uci ukora amakosa canke nk'umuntu yaborewe ugasanga ariko aravuga yamuhe ibintu ko ari emotional, ibintu vy'ama emotion. Mugabo emotion ikomeye je novuga yaduteye n'ibibazo vyinshi muri Afrika. Uravye ukuntu abanyafrika twamate ko turagwana ama conflit y'amatribi, kenshi nuko dukoresha ama emotion y'ishavu. Ugasanga abantu babiri barahuye, hari ikintu bapfuye, aho kwiyumvira ati boki ikintu dupfuye ishobora kuba itongo, dufate iri tongo rifise valeur y'amadolari 100 h'akarorero. Ukavuga ati ritongo ahantu turiko turapfa ni 10 ciri tongo, kuko kenshi na kenshi usanga itongo abantu bariko bapfa nk'agace ko ku rubibe. Ni ukuvuga aka gace turiko turapfa gafise valeur y'amadolari 10. Tukagabuye nkemera ngahomba, nawe nyine kumbura kimva tarahomvye, twosanga duhomvye amadolari 5. Tukaguma dusangira inzoga, tukaguma dusangira abageni, tukaguma dusanga abana baguma bazitemberanira, inka zikaguma ziragirwa hamwe. Mugabo rekada turwane, bakaburana bagashira ko amafaranga arenze yayandi mu byo bahinzoga kwashinga ntahe, bakaja mu bapfumu kugira baraworoga uwundi canke wo kuki inka za runaka, bakaja muri santare gasambura manza bakakotesha hoteli Bujumbura, bagatanga ibiture ku bacamanza. Ugasanga ka kantu kari gafise valeur y'amadolari 10, baze ko amadolari 500. Bashize ko ubuzima bw'umwana wabo, bashize ko imibano myiza, bashize ko ibintu birenzeye inshuro 100 valeur ya cakintu. Ari haba abantu babira baticaza mu emotion. Yoba ngaye akugaye so what? Entre gupfa kujya abantu babesha ngo hakuba ngo imbwa wo bimva rekada. Ha gupfa wobaho. Burya mu bantu usanga baragowe ugatina kago agakira. Mbwa yipfuye biba biheze. Ngo ya ngo guhenera ntumuhenera ngo kirekturanye. Urumva makanda mwihore kandi uko kumwihora nawe bica bikugarukako. Donc bijya nivyo koresha ama emotion. Abantu bari developer bari civilize aricara agacapura ati iki kintu iyi nzira ijana ha, iyi nzira B ijana hariya A, habindi byo mu cyonga twitwa pros and cons. Akavuga ati ibintu positive ivyiza bizova muri rubanza nibi, ivyiza bizova muri bibi bizova mu nibi. Bakimva ikintu bita best case scenario, no kuvuga nsinze ibintu bigenze uko ndavyifuza nzoronka iki, nkoko navuze nk'iryo tongo uzoronka itongo ry'amavalere 10, ry'amavalere y'amadolari 10, nawe ukaraba iyo washizemo, hanyuma ukaraba cyo bita worst case scenario. Bigenze nabi vyogenda gute? Nabi kabisa. Nabi nuko ushobora kuzasiga amagara ko barabicana ku matongo. Ivyo ukabiraba ukavuga uti bo ndavye kurisika ubuzima ku madolari 10 nofuma ndayaheba. Akiyumvira uko hanene ndavuga ahantu yataye uruzogi, ngo ahantu ivyo byose n'ibintu by'ama emotion, ibintu by'ama emotion. Abandi benshi hari bisagara byinshi twame tuvuga n'undi muntu ugiye muri za Italy, urashobora kuronka inzu y'amadolari makeyi kubera abantu bavuyemo baje kwa mu muji. Ugiye muri Japan mu gazeta IKEA house uzobitohoze, ushobora kuronka inzu y'amadolari makeyi kubera abantu bavuye muri Rirari baje mu gisagara kubera muri Rirari ubuzima butari bworoshe. Ugiye muri America small towns nabwo nyene buriko burapfa bwinshi, abantu barahavuye kubera iki haba hari nk'aka industry gatoyi sepa kabaza nk'imbaho canke kakora ibindi butare sepa, hanyuma karahagarara kubera kumbure ako ka industry bakajanye good morning bakajanye muri Chine canke ibindi bintu
bagaca abo bantu baca batangura kwimuka baja iyo hasigaye ubuzi. Aho hantu usanga hari inzu bahevye burundu, nta muntu akiyinezwe, nta n'umuntu ashobora kuyigura. Ivyo vy'ukuri murana ko handi batari buri muntu atabari kararima, harima aba farmers. Mugace ndashaka kuvuga vyo ngo hateruzwe n'ibiki n'ibiki, ivyo byose n'inzu y'aba emotion abantu bashira imbere bikabakuta ubuzima. Imaje gushira izosi ku ntambi ngo nama emotion ngo naho atayiruzoge. Ari navyo bijamwe navyo byo kwicana muri rusange. Wowe ukaraba umuntu ngo bongo ndamwanze ukanguye urabona ngo sepango mu 70 kangahe ngo hari abantu ngo bombo ku wabo ngo bigeze ngo kwica abantu ngo hariya mu Rumonge ngo ubwongo natwe ngo naho turi Ngozi ngo natwe nuko tuca tubica nubwo haheze imyaka 70. Ntutanguye kwibaza none abo bantu babishe vyagenze gute, ubu ndabisheho bizogenda gute, iyi sikire tuzoyihagarika gute. Ugasanga umuntu agiye gukora ikintu atanje kuciyumvira. Ano vyo polisi aho kuvuga ati bo jewe uyu mugabo ndamufashe kandi ndamufashe yivye ikintu cyane iki wanje ariko ndafite amategeko angenga yanditse avuga ko umuntu umufashe umushira ko amenote ukamujana ku bushinga ku bucamanza bakamucira ubanza bakamufunga. Good morning. Reka turwane. Kandi mu Rwanda uziko moye ngwanye n'umuntu kuko kenshi nakeva ngo ndamukubite mugabo bamavuga ati umwana atari wawe nivuga ngo mukubite uvuga tugwane muragwanye uciye utwara gashavu kishura mwishe kandi uzi uko uja gupfungwa. Wumva atari animalistic emotions instinct. Ubu ndanza kweza ati bo uyu muntu ndamukubise kofe naraca nk'ubitirindi acaga tori gisata kantako nshobora gukomereka ndamukomereka nanye nshobora gupfungwa. Afise abana muhira nta kuntu twobigira buhoro buhoro twese tugataha amahoro muhira. Reka da emotions. Morning. Bo nabijya mvuga ngo bana akabaratumwe ngo nana akabarahenzwe. Umuntu ashaka kuja ahantu yambaye ikoti ni karavati ariko ajya neza abana n'abandi bantu neza, wakabwira ngo genda wica umubanye kugira ngo yamwishe ngo yagutumye nkande kuki watafashe umupango ngo aje imbere cyangwa iyo ntumbaze kuki wataje ngo agufashe kubikora akagutuma ugaca ugenda. Wowe umva washize mu ubwenge kandi benshi nta nicyo baguhemvye ni juste kumbura ngo bivuga uti bo nta emotion nashize muri logique yamaye 2000 na mercenaire it's okay but au moins urafise gushira muri logique mugabo gusa ngo muyice kubera ndagutumye umva bise sense. Donc nivyo ubwicanyi bwinshi buba ngaho mu Burundi vyinshi n'ama emotion no mu family wanashaka raba abapapa bica abamama abavyeyi abadamu babo bikumbaye n'abagore vice versa canke n'abana babo kubera ama emotion duhagigisha vucishi akatora ikintu akamutako atabanje kuraba iki kintu ndamukubise mu mutwe gishaka kumwica yaje kumwica akaba yaje kwitanga kuri polisi cyangwa aje kuyegera cyangwa akabona ko mu kiriro bangusha vure kugira ngo cyuwawe waza kumwica rikigendera. Donc ibintu n'ibintu by'ama emotion ndiko navuga nijo tubona vuga ibintu by'ama emotion mufata ko ari ibintu byoroshe umenga biroroshe iyo uri mu bintu nko mu economy uravuga okay nguzi imodoka indengeye nta kibazo nzoyira gake so what. Mugabo bica bija no mu bintu by'imibano no mu bintu by'umutekano no mu bintu by'ubutungane ugasanga abantu bakoresha ama emotion aho gukoresha a logique. Anaje tumona nk'abazungu bafise amategeko yanditswe bayaduhaye tukayimura natwe tukayimura ubundi bafite constitution. Sinzi umuntu yambwiye ko constitution ya mbere bafashe copie kore y'Ubufaransa mugabo ikibazo ntushobora kuyishira mu ngiro kwera nta ukoresha ama emotion. Urumva iki imbere y'umuntu yagucumuye ko akuvuga uti bo iteko rivuga nuku wowe uje ukora agashavugo reka ndamumate reka ndamukubite reka ndamwice. Wafunga umuntu aho kuvuga uti bo umuntu uko amateka avuga umuntu avuga iki cyako nuku arenga imbere asantare kuri itariki ni reka dasha mushavu ngo yobangaye ngo kwanza ngo ugashyira mu gatsaza ibintu yuco bitwana n'ama emotion nothing works na kintu kimwe gikora nta mubare n'umwe ugera ubona abantu basohoye umva gusa ama emotion tuzotunga muri uyu mwaka twamaze gukira ikibazo cyakemutse nakiya cyakemutse mugabo nta kintu na kimwe cerekana ko hari resultat turiko turaronka mu byo turiko turakora. Donc ivyo bintu birica Afrika birica abanyafrika en principe yuko dukoresha ama emotion aho gukoresha logic. So ukore exercice mu buzima bwawe
bien sûr igenda kunze kuvuga ku bantu kuri politique n'iki mugo kenshi na kenshi abantu dushobora kubafixa dushobora gufixa igihugu dushobora gufixa ubutungane dushobora gufixa Afrika cyangwa abandi mugabo wahuri hari ibintu ushobora gukora ku ruhande rw'uwawe bigatanga umusaruro nkuko mukunze kubivuga wewe nyene muri famille yawe je ne sais pas aho bikagukingira kuko kenshi na kenshi gituma abantu batagwana nkino ahani sukwera batankana nubwo kumva nivyo bidakaze cyane ahani nuko mbere kugukubita abanza kugira calcule y'ama consequences yizokwirikira imbere ko abikora abanza arica kimva ati bon uyu muntu ndamukubise kimwe nabashe kunsubiza induru zikaza vere nkavaho mvuye asha ko afise n'ikigwanisho mu mfuko je ne sais pas ikindi naho no munesha ejo njya kwigwa imbere y'intahe nibizokwirikira ico gihe akavuga ati bo reka ndamwihoze reka ndengane ibintu nk'ivyo maze kumva nino hari impunzi zamaze ko ziragwana iyo zishitse ahantu bafatigeze kuzigihugura kugwana siyo solution ibintu nk'ivyo bate cyo ndashaka kuvuga ama emotion ya checking kabisa mu yarabe kandi navuze yaba positive negative nk'ishavu n'ishari n'ibiki ariko nayo no kwita positive ivyo uryoherwa cyane bijya vyuko nk'ama eglise benshi harimo abashahata benshi cyane amaze mu Afrika mu bantu babandi benshi babasuma benshi cyane ivyo just no bihisha bajya ntazo banga imana manje ndiko ndavuga imana ndiko kuvuga abo bashahata okay je imana sangwa ndiko ndayivuga kuko nta vyinshi ndayizi ko nkuko nawe atavyishu yizi ko kese vyo wasomye mu gitabo warahawe ukira umwana mugabo abo bagabo ndabazi ko abashahata bajya kuri stade akavuga ngo ndakaye nde ngo ibintu bucakajaga kabahendesha amarira ngo naye nafushatse kuvuga ibi bo hari n'ahantu uhura wumva ngo yafasha abantu agena ku musozi mugani mwe navyumvise araturira abantu bakita mu nzuzi kubera bakoshe emotions ata logique baje muri eglise ngo umuntu wese amafaranga afise n'ayazene ngaha ngo tuyahezagire ngo uce zora mu miliyoni nakoshe logique ati bo jewe ndamaze ko na quartier kiza bajyana nta numwe muri no eglise hano mu bantu bagoye kandi bamare ko barasenga kubera kitabaye amafaranga no muri Biblia wanashaka turabona abantu bari bakenye bagendanira Yesu na Yesu wenyene yaravuga ati ushaka gukira nukwemera ukiheba kubera ko iyi eglise yo ivuga ko ivuga Jesus Christ mugaye kazi idubwiye ko tuzotunga ku isi kandi batubwiye ko ubutunzi buri mu ijuru kandi banabwiye yuko bizogora ko umutunzi aja mu ijuru ukumva ko nako harimo contradiction meme na Bible yawe ariko cyane na logique na anecdote na n'ivyo ubona iruhande yawe empirique niyo temana ko ndarondera empirique donc amadonnées empirique ibintu nk'ivyo mugabo abantu bacashemo mu emotion ugasanga ko batanga ibintu bitagira uko bingana bitari vyabo cyangwa badafise ngo bariko bahezagira iki bariko bagira iki pretty much nko kubana kwa kera cyangwa ibintu vya dark ages vya des siècles za kera abantu bagendera mu mwijima ivyo donc nakuvuga ko harimo emotion ngo ntaje twaye nko kuryoherwa usanga baguhenze ugasanga witaye mu rudubi ugasanga sepanye inzoga nyinshi ugasanga ajyamanye n'umuntu atari we ugasanga wagavye ikintu neza kumva nyambari bagaza ejoke ngo yagiye muri Kongo bahanga umugore ngo aramunyongera ntawe uzi vyari vyo ngo atashe hari yari ico gihe ya Mobutu ngo acavuga ngo ndakugabije gatumba yose hanyuma umugore buke yaraza azanye nani bukatasi bagaza yasinye koko yagavye gatumba cyangwa cibitoki je ne sais pas ati mpa wa mugabire wanje hano wangabira aba officier bagatinya ko wahanye umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Sebarundi Kizigenza ibintu warakoze nibiki ati jewe nakoze ibiki ati raba barayugavye intara yose ati zana turabe ati je nayigavye ryara ati ngaho wasinye ngo acarafata ngo arasivya ngo wasinye ni wasinyura donc pour dire que mu ma emotion hagiye usanga wagavye boyo kamwe ni joke nibaza ko bitabaye bien sûr ariko ndabona abantu bagenda nko ku ma eglise ngo tutange igihumbi ngo ndafise 5,000 ngo umuntu afise 5,000 s'umugabo ngo abantu babahimbira ingango nibagiye batanga kana ngo je nandi tanze 10,000 undi akarabati bo jya mugabo nakatanze 10,000 anaje n'umuhizi nabonye no mu bintu by'ama communauté aho gutegura ikintu neza bakacandika bakora budget yabo bahagira auction okay none mwebwe niba mutarabahimbiri igihumbi kirananira gute kuzomura haguse okay jewe si dumuhimbiri ng'igihumbi naje ntabwo n'umuhimbiri 2,000 je mbere mfite 3 ugasanga nyine bari kwibamura bakwintu vy'ama emotion bamwe bari no ku ma benefit mu ndabona batwenga ni no iyo budget ni butawayipanze genda muri wiyumvire uzobabwire ejo naze gutanga ya ntutange kubera igikundi ijoro barabikoresha
ivyo byose no no mu auctions mu mazu n'ivyo bikora iyo bagiye kugura amazu abantu bagena ama emotions bakasanga barishe mahera arengeye ayo bataza kugura nk'inzu nk'akarorero mu ma auctions vente aux enchères Nico tumaje vente aux enchères sinjamo sinigera njamo ko it's too emotional ndiko ndakora ikintu giye ngomba kwicana kora logique nkavuga nti inzu amafaranga ikwiye naya kumbe turashoboye kunegosia turi babiri turi batatu ariko atakuvuga ngo ndiko ndapushingwa n'abandi bantu bandugeza kwibeye nanjye duhigana umenga no gupingana donc emotions check them please wamukora logique wamufisa agakaratasi iyo uri umuntu aguhaye ibintu bibiri uvyandike kimwe ibubamfu ikindi buryo uca umurongo hagati ugire pros and cons donc ibintu byiza n'ibintu biri kuri ico kintu ugire best case scenario mbega Rwanda rutsinze noronka mu iki hanyuma ugire ndarutsinzwe noronka mu iki worst case scenario ivyo no kugira ko biragufasha gufata decision imwe ntabanduka ngazo kuba vitongo je harimo abantu twako tuvuga itongo rya muzehe je nawe itongo rya muzehe turabahungu turi bangahe n'abakobwa bangahe turigabuye mbwira valeur y'iryo tongo rifise valeur iyi nini turigabuye buri muntu twa valeur nini nje navuga nti boge tongo uko muri gaburo kosi nta kibazo nzogira mu metero imwe mu busa muri zwa yose je nta kibazo nzogira mu gusa murandi murijyaniremwo jewe amafaranga yitike nyine kuza kurigabura. Okay, aya mafaranga tuko tuvuga kuri telefone cyangwa umwanya nkoje guteka kuri telefone ukushikije isaha urengeye valeur yayo irengeye amafaranga itongo ryovamwo tumaze kurigabura. So tuzovuga nk'umuryango kugira ngo ntihabemo conflict mugabo jewe ako muzorigabura kose nta kibazo mfisemo kuko nakuvuga effort yose no yishiramo irengeye cyane valeur y'iryo tongo nuko je nkarikira ico gihe bica bituma ntarandi mitsinga cyangwa focusinga ku bindi bintu iryo naryo umunsi ryabonetse sava ritabonetse no worries iryo kusa no kubatorijaniramo kandi wenda bankuraje ko bakoresha logique nyene bakoresha calcul ntibakoreshe ama emotion n'ibintu bituma bashaka kujyana ibintu nk'ivyo. Sawa rero tuzosubira mugira umunsi mwiza, bye bye.